Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birabera mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, kubera igitutu leta y'u Burundi imaze iminsi ishyirwaho n'abanyagihugu kugira ngo basigure impamvu ingabo z'u Burundi ziriko ziratikirira muri Kongo. Leta y'u Burundi yateguye ikintu gihambaye cyane ibikishije ku kinyamakuru ikiriho, aho yasohoye ibintu biteye ubwoba byerekana nyine urwitwazo leta y'u Burundi igiye kubona kugira ngo yereke abarundi ico abasoda babo bariko barazira. Ariko bamwe mu basoda twaganiriye bakavuga ko ibyo ngibyo nyine ari remetanya ririko rirakorwa n'ubutegetsi kugira ngo babone ico bazisigura, kuko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birababaje. Kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ntashobora kubona insiguro aha abanyagihugu bamaze igihe kitari gito babona abana babo bariko baragwa mu ntambara yo muri Kongo, mu gihe bizwi neza ko ataco bigwanira. Kandi hakaba hari amakuru yerekana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yasinye amasezerano y'amamiliyaridi menshi, ariko ayo mafaranga akaba ariko arajya mu mifuko ya bamwe nyine mu bagize inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atinjira mu kigega ca leta. Hari amakuru menshi atandukanye kandi ahambaye yerekana nyine ubusuma bukomeye cyane buriko burakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ariko ararungika abana b'u Burundi gupfira mu ntambara muri Kongo, ariko akabandanya we kwirongera amafaranga menshi cyane, aho nyine ayagabura na General Prime niyo ngabo. Byinshi nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bamo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta cindi no gupyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Leta y'u Burundi yoba igiye yaronka insiguro zifashe igituma iriko yifatikanya na Kongo mu kurwanya M23. Haraciye iminsi ingabo z'u Burundi zagirijwe n'umuhari wa M23 umaze igihe urwanya leta ya Kongo ko ziriko zifatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo mu kubagwaniriza hamwe. Kuva aho M23 yerekaniye ku mugaragaro abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba, igisirikare c'u Burundi cagumye mu gacerere, aho benshi bari barindiriye ko cokwemeza canke kikabeshuza ibyo byatangajwe na M23. Ikinyamakuru ikiriho cegereye cane ubutegetsi bw'u Burundi co catangaje ko umuhari M23 mu mirwano urimwo mu ntara ya Kivu y'uburaruko uriko ukoresha abarundi bahungiye ku ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda bahunze mu mwaka wa 2015. Ibyo bamwe n'abandi bahaye babona ko leta y'u Burundi yoba igiye yaronka insiguro zifashe igituma iriko yifatikanya na leta ya Kongo mu kugwaniriza hamwe umuhari wa M23. Kibicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ikinyamakuru ikiriho cegereye cane ubutegetsi bw'u Burundi catangaje kuri uyu wa kabiri ko gifise amakuru y'uko umuhari wa M23 ukoresha mu mirwano impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ikiriho cagize kiti yinjiza mu bya gisirikare impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Mahama. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ryoba naryo nyine ryashimye kuguma mu gacerere kw'ico kibazo. Bene wacu bariko bashirwa kuri usongoye na M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ikiriho kirongera kiramenyesha ko abafasha kwinjiza impunzi z'abarundi mu gisirikare ca M23 ari bamwe mu basirikare batorotse igisoda c'u Burundi mu mwaka wa 2015 baca bahungira mu ikambi ya Mahama. Uko kwinjizwa impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda muri M23 babifashwa n'abasirikare batorotse igisoda c'u Burundi bagiyeyo mu mwaka wa 2015. Nabone bariko bapfira ubusa mw'iyo ntambara itigeze iba iyabo. Akarorero ni urupfu rw'ejo rwa Kapiteni Gafaranga yiciwe ibambero muri Masisi. Niko ico kinyamakuru cegereye ubutegetsi bw'u Burundi cabandanije candika.
kikavuga nyine ko impamvu M23 iriko iragira imbaraga nyinshi cyane iriko irifatanya nyine n'abahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko nyine benshi bakaba babonye ko nyine ari byo bariko bararemetanya kugira ngo babone insiguro bazaha abarundi, kubera ko nyine abarundi baramaze kurengerwa n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abasoda babo, aho yabagurishije ku mafaranga menshi cyane nawe akemera gutanga ubuzima bwabo, ibishobora nyine gusambura igisoda cy'u Burundi. Kandi murazi neza ko igisoda cy'igihugu kidafise imbaraga n'igihugu ubwaco kiba cyasambutse, akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo azabone insiguro aha abarundi. Kuba ikiriho cyatangaje ibyo bamwe n'abandi babona ko bwabaye uguserura icyumviro kwa leta y'u Burundi mu kwerekana aho ihagaze mu bimaze iminsi biyuvugwa koko iriko ikorana n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Kuba kirya kinyamakuru cy'ubutegetsi cavuze impunzi z'amahama hamwe n'abasirikare bagitorotse mu mwaka wa 2015 bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, leta y'u Burundi igiye guca ironka icirwazo mu ntambara irimwo na M23 ko iriko irwana n'abarundi bagize uruhara mu igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwo kuwa 13 Rusama 2015 ubu ariko bashaka kuza gutera Burundi bafashijwe na M23. Ico cagereje honyine kizoba gikwiriye nyine niko umwe mu barundi aba mu gihugu c'Ububirigi twavuganye asigura, akavuga nyine ko ibingibi bisanzwe bikorwa na leta y'u Burundi iba ishaka kurondera ibyitwazo mu by'ukuri ataho bifatiye, kuko baramaze kubona ko abasoda b'u Burundi bamaze kugwa mu ntambara ya Kongo ari benshi cyane, kandi bakabona ko bashobora kugira ingorane zikomeye cyane mu minsi iri imbere, kuko abarundi nka bose mu mihingo yose igize igihugu cy'u Burundi baratanguye kubaza nyine ibijanye n'ibyo biriko birabera muri Kongo, kuko umunsi ku munsi haratahukanwa ibiziga by'abasoda b'u Burundi baba bishwe na M23 mu gihe leta itigera yerekana ko hari umusoda wayo ariko ararwana na M23. Tukiri aho intwazangabo zibiri z'u Burundi zifise ipeti rya majoro zaraye ziguye mu ntambara na M23 muri Kongo. Abasoda b'u Burundi bavuga ko bagurishijwe kabiri. Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe yari arongoye imwe mu makampanyi agize batayo y'umunani ya Tafoko, yari mu ngabo z'u Burundi zarungitswe vuba mu kurwana na M23 muri Nord Kivu. Abagenzi biwe bavuga ko u Burundi buhejeje kubura umusirikare w'intwari yari yuzuye ubwitonzi bwinshi, yari mu ntwazangabo nke zaba Porokomando u Burundi busigaranye. Onesphore Ndayiragije yavutse mu mwaka w'1978 ku mutumba wa Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Ni intwazangabo y'u Burundi kuva muri 2002, afise matricule WS 2018. Nk'uko twabiboneye amafoto y'ikiziga ciwe Majoro Onesphore Ndayiragije yishwe yambaye umwambaro wa Kongo uriko n'ibendera rya Kongo. Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja nawe nyine yari mu ntwazangabo za batayo y'umunani ya Tafoko. Ntiturashobora kuronka abari basanzwe bamuzi ngo twumve uko bamuvuga. Ico twaronse nuko yinjije mu gisirikare c'u Burundi avuye mu bagwanyi ba Paripehutu Feneri, atabarutse atarakwiza imyaka 40 y'amavuko. Pascal Ngendakumana yavutse mu mwaka w'1984 ku mutumba wa Gisuru muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri Rusama 2009, yari afise matricule WS 18137649. Nk'uko twabyiboneye ku ifoto y'ikiziga ciwe Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja yishwe yambaye umwambaro wa Kongo n'ibendera rya Kongo. Izi ntwazangabo zibiri ziri muri zine zaraye zihitanywe n'intambara ikomeye cyane yabaye ejo hagati y'umuhari M23 n'abo bahanganye barimwo igisirikare ca Kongo FARDC, igisirikare c'u Burundi be n'isoresore bita Wazalendo. Amakuru twaronse avuga ko izindi ntwazangabo zibiri z'u Burundi zahaguye zifise ipeti rya Liyotona. Ibitigiri by'abasirikare bose hamwe bahitanywe n'iyo ntambara ntibiramenyekana. Amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi avuga ko intambara y'ejo haheze ariyo ya mbere ihitanye abasirikare benshi, yakomerekeyemwo abasoda benshi. Hari amakuru avuga ko haba hariho abandi basirikare bafashwe ariko ntaremezwa neza.
umwe mu ntwazangabo twamenye ko yakomerekeye muri iyo ntambara ni Majoro Adrien Ndayizeye yari ajejwe by'intambara muri batayo y'umunani ya Tafoko uwo bita nyine Sri. Amafoto yose y'abasirikare b'u Burundi bari muri iyo ntambara twashoboye kubona bari bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Intambara yo kwihora. Iyi ntambara yabaye ejo yaje ikurikira urupfu rwa Koloneli Protogene Ruvuganyimikore batazira Gabi Ruhinda intwazangabo yatwara ingabo zidasanzwe za FDLR. Iyi ndongozi ya FDLR yari yapfuye kwa Mungu iheze mu buryo butangaje ivuye ku rugamba na M23 naho ari umuroberi wa FDLR Koloneli Ruhinda yafatwa nk'ingabo ikomeye cyane ku ruhande rw'abasoda ba Kongo. Niyo mpamvu urupfu rwiwe rwatumye hategurwa igitero gikomeye kuri M23 arico abasirikare b'u Burundi baraye baguyemwo ku bwinshi. Kino kintu cashavuje abasoda b'u Burundi ntibumva ingene urupfu rw'umukoloneli w'umuroberi ruhambaye kurusha impfu z'intwazangabo z'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barapfa ukwamengo bahapfuye ituyabo, ariko hapfuye umuroberi abategetsi ba Kongo bakumva ko bategerezwa kwihora. Ibiriko birashavuza abasoda b'u Burundi ku bwinshi. Abasoda b'u Burundi baraye basubiriye guhemukirwa ku buryo bukomeye cyane nk'uko byari byagenze itariki 5 z'ukwezi kwa 11 2023 muri ya ntambara yahitanye Majoro Ernest Gashirahamwe n'abandi basirikare benshi b'u Burundi. Nejo niko abasoda b'u Burundi bahemukiwe, bagiye gusekana na M23. Abasirikare ba Kongo basigara hejuru ku dusozi ngo bariko barabakingira. Abasoda ba Kongo nibo bafise amabombe n'ibindi bigwanisho bya muzinga bikomeye. Urugamba rugeranye ko abasoda ba Kongo batewe amabombe makeya baca barata baromoka bagenda batabwiye abasoda b'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barazwi mu kanyabugabo kabo, babandanya intambara batagira ikibashikira inyuma. Mu nyuma baza kwisanga M23 bakikuje. Uko niko abasoda b'u Burundi baraye bahemukiwe ku rugero rukomeye cyane. Uretse guhemukirwa nabo basangiye urugamba, abasoda b'u Burundi bavuga ko badafise ibigwanisho bikwiye muri urwo rugamba. Hano ntidushimye gushira ahabona amabanga bano basoda baduhaye kuko hariho abandi benshi bashobora guca bicwa. Twitinyutse kuvuga ayo mabanga. Hariho abasoda bari mu kibanza bamerewe nabi cyane, umwanya n'umwanya bashobora kwicwa. Imyidogo y'abasoda b'u Burundi irakomeye cyane. Abasoda b'u Burundi bari muri izo ntambara bariko baridogera ibintu bitanu bikurikira kandi biteye ubwoba. Abasoda bavuga ko badatahura ico bariko bararwanira muri Kongo mu gihe na bene ico gihugu badashaka kugwana. Abasoda bavuga ko badatahura ico bapfa na M23. Abasoda baridogera ingene bajana kugwana n'abantu batabakunda, ari nayo mpamvu bahitamwo kubatana urugamba batanababwiye. Umusoda twaganiriye yagize ati ntituzi ico abasoda ba Kongo bapfa na Kisekedi, ariko turabona ko baza ku rugamba badakeneye kugwana, nta nsinzi bakeneye. Ikindi tubona nuko batadukunda. Urupfu rwacu ntaco rubabwiye, bo babona ko batuguze, turi ibikoresho byabo gusa. Abasoda baridogera ingene bagenzi babo bahoze muri CNFD babatanye urugamba. Umwe mu ntwazangabo iri muri Nord Kivu yatwandikiye ati 3 bya 4 by'abasirikare bato bariko baragwana na M23 bari mu bavuye muri FNL Fabu be n'abasoda b'abatutsi binjiye mu nyuma. 99% y'intwazangabo ziri muri runo rugamba ni abavuye muri FNL, abavuye muri Fabu be n'abariyotona b'abatutsi binjiye mu nyuma. Ibyo bintu biradutangaza cyane. Ubu umukuru w'ikambi wese w'umu ex-FDD usanga ariko aratanga abasirikare muri Etat Major yifuza ko bamukuriraho bakabajana kugwana muri Nord Kivu. Aya macakubiri bariko barasubira kuzana mu gisoda ni mabi cyane. Nimba ari intambara ya twese nibikorwe uko byahora bitubone ko twese tuvanze dusangiye urugamba gupfa no gukira. Bidakozwe gutyo tuzofata ko hariho umugambi wo guhonya abahoze muri FNL no muri Fabu.
abasoda baridogera ko badafise ibikoresho bikwiye by'intambara. Hano abasoda bagira bati turafise ikibazo gikomeye cyane, turi mu ntambara isaba ibintu bihambaye kandi bikomeye ariko nta bikoresho na bimwe dufise. Abasoda babandanya kwidogera ingene badahemberwa iyo ntambara, ingene upfuye adahambwana iteka ku buryo ata n'itangazo ry'igisirikare ribaho, imiryango myinshi igasigara irabaza uko uwabo akiriho. Abasoda baridogera kubona imiryango isigaye ataco ironka nk'ikifasha. Umusoda twaganiriye yagize ati iyo umusoda agiye muri Somalia nta bwoba agira bwo gupfirayo kubera aba azi ko umuryango uzosigara uraronka ikiwufasha. Uguye muri Congo aba azi neza ko asize umuryango wiwe mu kaga. Ibyo bikaba gutyo tuzi ko Congo yaturishe amafaranga menshi aribwa n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko icyo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kiriko kiratera ingorane mu gihugu. Akaba ariyo mpamvu nyine ikinyamakuru cyegereye ubutegetsi kiriko kiravuga amajambo nk'ariya twababwiye mu ntango y'aya makuru ko impamvu bariko bararwana muri Congo ari uko nyine abahunze igihugu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bifatikanije na M23. Akaba ari nyine ari ibyitwazo biriko birashakwa na leta y'u Burundi kugira ngo izasobanure nyine impamvu iriko irarungika abasoda b'abarundi muri Congo kurwana na M23. Byose nyine akaba ari amakuru tubandanya kubatohoreza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma ibihe byiza akaba ari byo ndabipfurije.